murakoze kubona mwatoye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure BTV. Ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze. N'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye duhera ku ngingo nkuru ngo kugira abagore bo hanze aho benshi bise abahabara ngo biratuma ababafise ataterambere bigera bagira. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, muramukurikirana muri ano makuru. Abadandaza amayinite bakongera bagafasha abantu kubika, kurungika canke kubikura amafaranga biciye mu mihora ya EcoCash na Rimikash, kuri uno munsi ntawababonye mwibarabara hano mu gisagara ca Bujumbura. Niyo nkuru twayiteguye. Hanyuma ku bakunda kwidagadura, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarongoye igisagara ca Bujumbura gutezurira abategura ibiteramo, gutyo abakunda kwidagadura basubire kwidagadura. Aya makuru mu kanya ndabaha idonido ryayo, eka mbere n'ayandi tubafitiye. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari mpejeje kubabwira mu ntangamarara y'ano makuru, umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kuvavanura n'ingeso yo kugira abahabara. Abo nabo ni ba bagore bo hanze batemewe n'amategeko. Ivyo rero ngo bituma ababafise batigera batera imbere mu buzima. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu nkuko nari mpejeje kubabwira, ni nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Tumukurikire. Irya ngeso abarundi tuyihebe. Arosa amahera umugore agira kabiri. Nta muntu rero arya amahera nk'umuntu yiswe umuhabara. Umuhabara urashobora kuba utafise inzu wewe ukamwubakira. Irya ngeso ni mbi cyane. Abantu ba mbere bazi kurya nabahabara. Sheri nabonye akaduga keza kandi ukagura uca ufata ideni. None ko maze kubona abantu bakoze ahantu bagahembwa amahera menshi cyane, akamara imyaka 4 ahembwa amahera arenga miliyoni 10, mandi heze ubwo nyene aciya bumworo. Inyuma y'imyaka 4 uhembwe miliyoni 10, mbwira ingene wo bumworo kubera iki? Usanga yubaka inzu 4 abahabara, abandi bagurira imodoka. Hariho uwonzi yari umushinga amateka, akazi kiwe gaheze acaja kubwira umuhabara wiwe ngo nsubiza kakaduga rero, ngo we hari ico dupfana. Ndabwire iyo utoye ifaranga menya ko ari umutahe, shaka abe amahera 50 araba umutahe. Urongoye Parseme Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uno wa gatanu ahamagarira abategetsi bari mu nzego za leta gukora ku neza y'abene gihugu. Akabivuze mu gihe Uburundi buca buhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe, ubona mukamuzi ko uhimbazwa uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 2. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme akama mu gihugu yuko teme yitwa cohesion nationale, kunywana no gufatana mu nda kw'abarundi, ko vyo ibintu bigigurirwa deba guhara, kuko tubona neza yuko ari iyo ntango yo kugira igihugu cy'u Burundi gitinde cogorore. No mu bindi bihugu niko vyagenze. La cohesion nationale, gufatana mu nda, kunywana, gusenyera ku mugozi umwe kw'abarundi kugeze. Mu bisanzwe cyo gisigura iki cohesion nationale, gufatana mu nda? Nuvuga turashaka tuti mbigano n'abarundi barumva yuko basangiye igihugu, un sentiment d'appartenance nationale. Mbega abarundi barumva ko bashaka kubana, vivre voir collectif. Mbega abarundi barumva ko basangiye kahise nakazoza bagwandanya kugasangira. Mbega abarundi barumva ko bashobora kuba bangana imbere y'amategeko mu mahigwe yo gushikira ivy'igihugu. Abantu bari mu nzego babwiza kumenya yuko uri mu nzego utabugira wihe amavantage canke utabugira wihereze kubijanye n'igiturire n'ivyo. Nkuvuga uti ndumushikiranganje canke ndi mustanteri nshinga societe, mbwa muri iyo societe yiwanje nukuvuga ko mu ikomine yanje nta wundi muntu asubira gushorerwa atari
mustani canke ari buramatari ugasanga ya mabanga ya leta hakuyakorera ku nyungu z'igihugu ahubwo ugiye kuyatungira mu bikorera ivyawe hanyuma ce wigendera. Iyo rero niyo gafite egalite de no kuvuga ingene administrative ingene tuyubaka niyo inkingi hose niko vyagiye. Abasanzwe badandaza amayinite bagizwe ahanini mu gisagara ca Bujumbura n'abasore n'inkumi usanga bari mu mabarabara atandukanye y'igisagara ca Bujumbura badandaza amayinite bakongera bagafasha abanyagihugu kubikura canke kurungika amafaranga biciye mu mihora ya EcoCash na Rimikash. Uno munsi ntawa bakubise ijisho mu gisagara ca Bujumbura, bakaba rero bari bahagaritse akazi. Ivyo navyo bakaba babikoze kugira ngo biyamirize ingingo zafashwe n'abarongoye ayo mashirahamwe ya Rimikash na EcoCash yo kubagabaniriza amafaranga basanzwe baronka bita amakomisiyo no mu kuduza amafaranga umuntu abitse canke abikuye atozwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Uruja n'uruza rw'inkumi n'abasore badandaza amayinite bakongera bagafasha mu kurungika canke mu kubikura amahera muri EcoCash na Rimikash rusanzwe kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ntigwabonetse kuri uno wa gatanu. Imvo nuko abo bakozi bakunze kwitwa aba agent bataranguye imirimo mu ntumbero zo kwiyamiriza ingingo zafashwe na Rimikash hamwe na EcoCash yo kugabanya amahera bahora baronka bita commission n'iduzwa ry'amahera umunywanyi asabwa arungitse canke abikuye amahera. Umuntu yarakeneye kubika, kurungika canke kubikura vyamusaba kwishikira ku biro vya Rimikash canke EcoCash bita agence. Nkuko twayibonye ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Mwomenya ko ibanki nkuru y'igihugu BRB yari yasavye ayo mashirahamwe ya Rimikash na EcoCash guhagarika iyo ngingo n'itangazo yasohoye kwigenekerezo rya 19/2022. Mugenzi wacu Jessica Karen Ingabire yari yeshikiye hariya mu manuko bw'igihugu neza na neza mu Buragane aho bita Imakamba. Isukira ryana yutimbuye nawe ikabaza gusumba nanyo majambo agaragazwa mu kabaro k'abarimi mu ntara y'Amakamba kuko ibigori vyabo guheka vyahishiye nkuko abavyeyi babitwiganira. Sanzwe ndumurimyi turarima tukirima nk'ubu mwaka nawe ibigori vyabaye abazungu vyose vyohetse vyaciye abazungu gusa n'imisigati gusa tukicimbura kubera atafumbire tubwira. Mu misi heze byari bigenda neza ariko ubu byarahinduke kugira ngo ni kubera haba harushe ifumbire ko bamwe barayironka abandi ntibayironka kandi n'abayironse umwimbu uhura ari muke. Atagikozwe mwinzara yaratwara kuko atamwimbu babona baratabaza mu gihugu c'u Burundi n'abaje gisho gisata. Twagomba dufashe ifumbire ko tworonka ifashanyo karaba kayo twoyimbura. Ubu buzima buragoye kandi inzara iratwishe kwatanga umwimbu uriho. Tugisaba umukuru w'igihugu kugira atwiyumvirire ko adufashe. Uko mwodurabira mukadufasha tukaraba ngene bohindura nk'ifumbi. Ico kibazo c'umwimbu w'ibigori kiba kitadutse mu mwaka ahubwo ngo amazina igera ku 3 babona umwimbu wabo ugenda usubira inyuma. Ibarabara ryitiriwe Bon Voisinage riri muri quartier ya Gihosha Rirare ni muri commune Ntangwa ryari ryarononekaye none ririko rirakogwa ibishimisha abanyagihugu bahegereye. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Ibikorwa byo gusanura ibarabara ryitiriwe Avenue du Bon Voisinage iri muri zone Gihosha muri commune Ntahangwa aho twashika twasanze ibikorwa bigeze kure. Uyu asanzwe arangurira imirimo ngaho ati n'umunezero udasanzwe kuko ari terambere ritugeze ko kuko twara tugira ingorane iyo imvura iguye. Je nimva neza vraiment kucekanye na rino barabara ariko aradukorera kuko mwiyo miseze rino barabara rimeze nabi harimo ibintu nyene mengo ni misozi umuntu hagenda nabi nyene imodoka zikagana n'amagisita kubera ibarabara itarimeze neza. Musanzwe muri no quartier ya Gihosha Gikungu Gicaca Rirare ni terambere rikomeye kuko turashima cyane na cyane kuba abajeje intwaro batwiyumvire kugira badukorere rino barabara. Ego nakajya kararonka kajya katuma na sirikasi itameze neza kubera amamodoka ntiyarengana. Mwomenya ko iryo barabara ririko rikorwa n'ishiramwe Ercon rikaba rizomara amezi 7 ririko rirakogwa.
Amakuru yacu tuyaherahereze mu bijanye no kwidagadura. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yasavye abarongoye igisagara ca Bujumbura ko boraba ingene bigenza bagatezurira abasanzwe bategura ibitaramo, ikaba rero ari inkuru nziza basanzwe bakunda kwidagadura. Ikaba ari inkuru ya Raphael Nyandwi. Mwaguma mufise uwo murego wo kurwanya Covid, nta kabuza yuko nayo izobabohora mugaca mwidagadura. Ubu igisagara ca Bujumbura batangura kubisuzuma baraba ingene bodegurura gatoyi. Inyuma y'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu, abegwa n'igisata c'imico kama mu Burundi bagize ico bashikiriza uhereye kurongo ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Romeo Hininahatswe, aho yavuze ati nta kindi bafise atari ugushima, ndetse agasaba indongozi gisagara ca Bujumbura ko ubafasha bakabatezurira mu maguru masha. Ikintu twovuga gusa no gukenguruka, mugabo rero tukaci dusaba abaturongoye mu gisagara nabo nyene ko boraba rice rimara uwundi mwaka turindiriye yuko baturekura kugira ngo dushobore gusubira gutanguranya. Manirambona Omar afise ikibanza cyo kwidagadura, nawe arashima ndetse akavuga ko baramutse batezuriwe bazobandanya bakurikiza ingingo zose zo kwikingira coronavirus. Kuri ingingo dushimishije cyane cyane nka twebwe dusanzwe dutegura ivyo bintu, kuko twahungukira vyinshi. Hanyuma natwe nk'abategura ibiteramo notera kama abandi nuko bomenya yuko ari ingingo naho baba badutezuriye gatoyi, ingingo yo kubandanya tugwanya ikiza ca Covid, twobandanya tuzikurikiza. Ku bwa Mipro aryosha ibiteramo kubwiwe iyo ngingo yaje hageze, kuko ako kazi niko kari kababeshejeho. Uruhande rwanje navyakiriye neza kubera niko kazi gasanzwe kambeshejeho, kugaragara mu biteramo, kunezereza abantu. Ni jambo nibaza yuko umuntu wese ari muri kino gisata co gutegura ibiteramo, kino gisata c'abaririmbyi c'umuziki muri rusangi yashoboye kwishimira. Nayo Walase Wale abona ko bagiye kuhatorera koyoko. Uruhombo rwari runini cyane ku rwego rwo hejuru, cya mutima ko yavuze ati amadeni ni menshi, abagiye bumwe wese uvuga usanga ibibazo bihari mu miryango ari myinshi cyane. Bamenyeshe ko umukuru w'igihugu yishuye ku kibazo cyashikirijwe na Mutima Le Comédien, asaba ko babatezurira bagasubira gukora ibiteramo na rijya ko arivyo byari bibabeshejeho. Rero akaba ariho tugarukirije amakuru yo kuri uno munsi. Nizera yuko mwari benshi mwariko murayakurikirana kandi tukaba tubibashimira cyane. Reka nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyatororokanya no kuyatosora gezaho onda yabashikiriza. Nibagiye gushimira Boris na Claude ari muhenga bw'ivyuma, Cizaniki niwe yarayahagarikiye, nkaba ndamushimiye mwe vy'imva mutima, naho ubutaha murakoze. Michel Ndayishimiye